na Nice Money yo ubona yuko ibintu vyakomeye, ibintu vyashushe, ibintu vyakomeye hagati ya Melanin Boy na Alvin Smith. Calvin novuga yuko uno munsi iyo turiko turavuga amakuru ya Melanin Boy na Alvin Smith, abantu bose bacavuga bati mbega ibikumenga vyari vyaraheze, bimeze gute ivyo bintu ko bidahera ni kubera iki? Abantu baribuka indirimbo shaka kumera nk'abandi, abantu baribuka yuko ari indirimbo yavugishije abantu benshi cyane. shaka kumera nk'abandi ni indirimbo ubona yuko yagiye ku rubuga rwa YouTube rwa Alvin Smith mu kwezi k'umunani. Agitari kurayibuka indirimbo bwa mbere ko habaye version zibiri. Version ya mbere ahubwo batwereka yuko tunavyibutse cyane. Indirimbo ya mbere yasohotse itariki 21 z'ukwezi kw'icenda 2024. Iyo ni version ya mbere. Iyo ni version yari shaka kumera n'abandi by Alvin Smith featuring DJ Fernando. Indirimbo irasohoka tubonamo abahungu bagira kuri babiri, ariko ubwa mbere batangwa banuganurwa ati indirimbo yari kujamo abahungu batatu, hariko na Melanin Boy. Indirimbo itaramara n'imisi 10 ntabwo imaze imisi 9 dutangura kubona cover. Tubona cover Alvin Smith avuga ngo indirimbo ngo igiye kujamwo na Melanin Boy. Abantu beti ibintu bigenze gute? Ati ni vya bindi twabona Melanin Boy atangwa yidoga kwa Melanin Boy tuvyibukanye mu nyuma yavuga ati iyi ndirimbo nahisohotse. Harimwe amajwi yanje sinzigira vyagenze ngo bayakuremo. Tukiyitegura nabona umenga jewe ndimo. Ariko Alvin Smith nawe mu kubisigura aravuga ati j'abahungu babiri nari nabarondeye bose, ariko hageze gukora video umwe aranka. Ngiye kubaza uwundi nawe ndavuga yatanga kuja kubaza DJ Fernando. DJ Fernando nawe aramwishyura ati gishaka gukora video irimo Melanin Boy. Melanin Boy nawe yumva uko avuga ati naje nta video nshaka kuja gukora irimo DJ Fernando. Alvin Smith avuga ati nta kundi nta yandi mahitamwo mfise, reka mitemwo umwe kwani nta kundi vyogenda. Ni Alvin Smith yaciye ahitamwo DJ Fernando. Indirimbo yasohotse isohoka 21 September canke itariki 21 z'ukwezi kw'icenda 2024. Haheze imisi 9 acazana iyo cover rero sasa irimo na Melanin Boy. Turavuga ati ahubwo agiye kwisubirako amajambo yako aravugwa yuko yabishize mu rwanko cyangwa yashize mu iki agiye kurangira. Indirimbo yagiye gusohoka isohoka ukunda abantu bavyakiriye nabi. Indirimbo isohoka ariko akundi ariko harimo n'ijwi rya Melanin Boy, aho benshi bagiye bavuga yuko Melanin Boy ijwi yiwe barikoze nabi canke bapfe kurishiramo uko nyene ata mastering canke ikibashizemo, donc batarikoze bapfe gushiramo ijwi yiwe uko nyene. Melanin Boy navyumvise kaja mu mutwe. Aravuga ati nta kindi cyo gukora atari kubatera copy. Acagenda abimenyesha YouTube nayo ubwayo iyo ugiye kwitwara ifise amategeko yayo. Mwese musanzwe mubizi. YouTube rero bise yuko umuntu yarenganijwe bagiye gushiramo ijwi giyiwe atarusha babifitiye. Kanatsinda bashiramo n'ijwi rimeze nabi. Melanin Boy nta kindi yakoze. Yabamenyesheje iyo umugiye kumenyesha YouTube musanzwe mubizi irabanza ikaraba ku mpande zose yuko ivyo uri kuravuga ari ivyo canke atamakosa arimo. Ni Melanin Boy yabandinije yemeza yuko ndavuga arungikira ubutumwa hari yayindani muri YouTube. Abemeza yuko yarenganijwe. Nta kindi cyo gukora YouTube icibira kuyeko iyo ndirimbo. Ibintu bisha byashuha. Mr. Calvin novuga yuko abantu bakurikirana Classic Vibes bose barazi inkuru yatanguriye. Nimba hari umuntu twatanguranye muri Classic Vibes turatangurana n'iyi nkuru, byose twabigiye ku murongo turabivuga. Byose murabyibuka sinirigwa ndabisubiramo byose. Murabizi yuko indirimbo Melanin Boy yayiripotinze ijya version ya kabiri, kandi yaraje no ngaha mu kiganiro arabivuga
yaripotinze version ya kabiri irimwo amajwi ya Melanin Boy maze amaze kuyiripotinga kuri YouTube baca bafutana na version ya mbere itarimwo version ya Melanin Boy kuvuga version ya DJ Fernando na Alvin Smith indirimbo original ica irafutwa imaze gufutwa Alvin Smith yaraje arasigura acakora video ku rubuga rwe rwa YouTube arasigura ibibazo afitaniye na Melanin Boy arasigura icyatumye Melanin Boy atajamo mu ndirimbo yuko Melanin Boy yanse no yuko DJ Fernando yanse kuja muri video irimwo na Melanin Boy Alvin Smith yari yagarutse arasigura yuko icyatumye acakoresha DJ Fernando nuko yagerageje kurondera Melanin Boy ngo bayikore ari babiri kuko yashaka yuko indirimbo ikora ijamo Melanin Boy maze DJ Fernando bamukuremwo Melanin Boy yaranse kwishura ama message Melanin Boy yaranse kwitaba ama appel ya Alvin Smith kandi ubwamwe bayivuga yuko ari bazokorana iyo ndirimbo no kuvuga aho DJ Fernando niwe yatanguye kwanga yuko video aja muri video harimwo Melanin Boy Alvin Smith acashaka gukoresha Melanin Boy mu ndirimbo maze DJ Fernando amushire ku ruhande amukase Melanin Boy aca nkuko Alvin Smith yabivuze ngo yaragaye ntiyitaba amapel ntiyanyishura n'ama message maze mu nyuma cagaruka no kumbroka kuri WhatsApp icyo nifashishije naciye ngenda kwa DJ Fernando cyane ati brother tukone je nawe dukore video tinaravye rero gukoresha video ariko indirimbo audio irimwe abantu batatu video abo bantu bose bataboneka byibuke yuko byakozwe mu ndirimbo Morogo aho video yabone yagaragaye DJ Fernando atarimwo maze Alvin Smith acavuga ati Jesse nokora nka kujya kwa Morogo acafata amajwi ya Melanin Boy arayafuta cabibiza nga amaze kuyafuta Melanin Boy indirimbo imaze gusohoka niwe yaciye aza ati wa mu producer nabikira kwibuse yuko indirimbo yakozwe na Joe wa mu producer yafuta amajwi ya B-Face mu ndirimbo ya Dramati uno musagarutse kumfutira amajwi mu ndirimbo twakoranye na Alvin Smith abantu baca barumva ati babundi yande bya bintu byakomeye Alvin Smith niwe yacaza arasigura byose uko byagenze tutipwa indirimbo imaze gusohoka Alvin Smith acaraza ati ngomba numvishe n'abantu yuko igituma nafuse amajwi ya Melanin Boy ndabumvisha acaraza apostinga iyindi ndirimbo ya version ya mbere novuga yuko irimwo bose barimwo amaze kuyipostinga harimwo anamajwi ya Melanin Boy Melanin Boy acavuga ati waposinze indirimbo irimwo amajwi atamasterings adakoze muri mu bisanzwe atakoze producer nayo yigeze akora so kujewe naririmbye bigeze nga Melanin Boy acavuga ati nta kuntu uri kuransubiza hasi abakunzi banje barazi yuko je ntaririmbuku acaragenda reportinga ya ndirimbo version ya kabiri ya Alvin Smith ya postinga amaze kuyiripotinga barayifuta haheze umwanya muto tuca tubona n'indirimbo original nshaka kumera nk'abandi nayirafuso nakwibutse yuko indirimbo mu minsi 13 yarigeze ku bantu bamaze kuyikurikirana ibihumbi 200 nakwibutse yuko mu kwezi kumwe yarigeze ku bihumbi 400 birenga uno munsi gituma tugarutse kuvuga iyi nkuru mwarabimenye yuko Melanin Boy amaze kuripotinga iyo ndirimbo Alvin Smith kene yakoze yaragiye kwa Melanin Boy
atobora amapine y'imodoka yiwe. Ibi byose twarabibabwiye barabizi. amaze kuyatobora Melanin Boy acaritwara. Ivuga yuko Melanin Boy yagiye no ku rugo rwa Alvin Smith ajanye n'abapolisi, maze Alvin Smith aranka kwitaba, aranka no kugurura. Abapolisi baca baragenda baravuga bati Alvin Smith ngo twumvikane, mwumvikane n'uyu muhungu Melanin Boy ibintu bihere. Bimaze kugenda uko Alvin Smith yaragiye arasaba ikigongwe, arariha amapine yatoboye. Bivuga yuko ashobora kuba yarishe nk'umuriyoni. Aratanga n'indishi y'akababaro kuri Melanin Boy. Arasaba ikigongwe nkuko ngo yari yabisabwe. Yafashe na video akasaba ikigongwe nkuko ngo yari yabisabwe na Melanin Boy ati ansaba ikigongwe. Ivyo byose Alvin Smith yarabikoze. Amaze kubikora turarindira yuko indirimbo igaruka ku rubuga rwa YouTube. Turabo Melanin Boy mu biganiro byose yakoze yaragiye avuga yuko indirimbo adashobora kuyigarukana, ntibikunda. Nkuko DJ Paul yabivuze kwa Double J. Alvin Smith acaragaruka avuga ati ntacu ko wanse kuyigarukana, reka je mbandanya akazi kwanza. Aragaruka acakora iyindi ndirimbo na DJ Fernand, indirimbo bise Ndiho Kipe. Ndiho Kipe uno munsi novuga yuko ni indirimbo ubona yuko mu minsi mike imaze, novuga yuko ni indirimbo yasohotse genekerezo rya mbere ukwezi kwa kane 2025. Vuga yuko imaze igombi kwize amezi abiri. Indirimbo ubona yuko imaze kurabwa n'abantu bangana n'umuriyoni n'ibihumbi 139 n'amajana 380 n'amajana 358. Iyo ndirimbo Ndiho Kipe imaze gusohoka, Alvin Smith biboneka yuko yerekanye yuko ari umuhit maker. Uno munsi ejo hahise Alvin Smith yagiye ku rubuga rwa TikTok kuri live, agenda atanga gasopo kuri Melanin Boy. Ni gasopo navuga yuko yatanze isa na gasopo Double J yahaye DJ Paulin. Ni Alvin Smith n'ijwi ryiwe yivugiye ati ndagabishije Melanin Boy yuko indirimbo nshaka kumera nk'abandi atayigaruye ngiye kugara, ngiye gusubira kuri reporting rya kabiri kuri YouTube. Kuko ijya mbere na reportinze barambwira ati ngende tumare amakonflikt dufitaniye n'uwo tuyafitaniye. Avuga ati rero bisigura yuko nka muri reporting rya kabiri urubuga rwa YouTube rwa Melanin Boy barakugara. Urubuga rwa Melanin Boy novuga yuko nurubuga ubona yuko uno munsi rugeze kure cyane, kuraduga kwera. Nurubuga ubona yuko rugeze ku bantu barukurikirana. Nurubuga rufise izina ryitwa Melanin Gusto, rugeze ku bantu 182 barukurikirana. Nurubuga ubona yuko rwatanguye gukora ku igenekerezo rya 25 kwezi kwa mbere 2023. Nurubuga ubona yuko ku video 11 ruriko rumaze kugira abantu bamaze kururaba canke ama views yose hamwe imiliyoni 12 n'ibihumbi 522 n'abantu 887. Uno munsi Alvin Smith yavuze ati ngomba ndayirinda reporting, tindamuhaye ukwezi kumwe misi 30 kuva ku munsi weje kuva ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa gatanu, kuvuga gushika ku igenekerezo rya 25 ukwezi kwa gatandatu. Turashobora kwitega indirimbo shaka kumera nk'abandi igarutse ku rubuga rwa YouTube, canke tukitega urubuga rwa Melanin Boy rwafuswe. Ariko rero umuntu aca yibaza ati mbega bajya agiye kurufuta canke Melanin Boy
aragarukana iyi ndirimbo shaka kumera nk'abandi mu gihe yarahiye ararengwa yuko iyi ndirimbo atayigarukana. Mbega turaza kubona Melanin Boy yivuguruje canke navuga yisubiye ko maze indirimbo akayigarukana. Mbega indirimbo Melanin Boy abafana biwe cyangwa abakunzi ba Melanin Boy kuri ubu butumwa DJ na Alvin Smith yatanze, mbega muremeranya yuko cyangwa murafise kubwira Melanin Boy yuko yogarukana indirimbo nshaka kumera nk'abandi ya Alvin Smith cyangwa turindire ico Alvin Smith agiye gukora mu gihe kandi nona kwibutsa yuko bifatanye nuko ubutumwa Double J yigeze guha DJ Pole ati ndaguhaye indwi imwe, ubona ko iyo ndwi imwe yaheze ati nanje urubuga ndarufuta, ariko no munsi tutabonye urubuga rwa DJ Pole rufutwa. Mbega Alvin Smith nawe agiye kubikora? Dutangurire kwa Calvin. Ahantu uvuga yuko ubutumwa twabwumvise bwa Alvin Smith twabwumvise kabisa, twitega yuko urubuga rwa Melanin Boy rugiye gufutwa cyangwa twitega yuko indirimbo shaka kumera nk'abandi igiye kugaruka. Mbega hamwe indirimbo itogaruka Alvin Smith twitega yuko agiye gufutura urubuga. Ubwa mbere na mbere ndabibutse yuko iyi ndirimbo yatanguye kuba nk'indirimbo y'akamaro kuva igisohoka. Abantu bose yasohotse bavuga ati hasohotse hit, ariko byatumye na Alvin Smith nawe nyene avuga ati iyi ndirimbo sishobora kuyiheba uko nyene. Ndabibutse neza yuko iyi ndirimbo igisohoka yaramaze iminsi 7 iri mu kibanza ca kabiri ku ndirimbo ziko zumvizwa cyane nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ndavuga aho wifashishije charts Burundi, ya indirimbo yamaze iminsi 7 yose canke 7 jours ari indirimbo ya kabiri ngaha mu Burundi. Ndavuga iyo ndirimbo ya mbere Melanin Boy atarimo. Ugiye kuraba impamvu iyi ndirimbo yanafatishije cyane, niyo ndirimbo igira kabiri ige novuga ngo yarimwe amajwi ya Melanin Boy atameze neza. Ige nayo nyine yamaze iminsi iri mu kibanza ca 10 kuri charts. Ndavuga rujya rubugurabira ko indirimbo iri hits mu gihugu. Ni kuvuga indirimbo abi ya mbere ni ya kabiri zaharwa mu mahiti zari mu top 10. Niyo mpamvu rero Alvin Smith byo umugore indirimbo kuyiheberana burundu. Ahandi bica bigorerana ni hehe rero Melanin Boy yasiguye neza impamvu havuye kujya ndirimbo original. Yavuze yuko yari potinze ijya ndirimbo irimwe amajwi yiwe atameze neza. Hama nkuko dusanzwe tubizi kuri YouTube ugiye kuripotinga ikintu canke indirimbo nukuvuga kiya kintu cyose bisangisa gifise isano yico kintu wari potinze bivira ko vyose rimwe. Nimba ari indirimbo ajya ama challenge yose ajya amahera aje kuri YouTube byose bivira ko rimwe. Ari nayo mpamvu ijya ndirimbo haci hava ko original haci hongera hava ko nijya yarimwe Melanin Boy ivuga yuko yarimwo amajwi atameze neza. Niyo mpamvu ndiko mbona ko ibintu biko biragorana ati gute ibintu biko biragorana kuko Alvin Smith ku ruhande rwiwe ntashobora guheba indirimbo yibuko nyene kuko nkuko yavyivugiye yavuze ko yamutwaye uburyo bwinshi. Ugiye kuraba video yamutwaye amahera menshi, ugiye kuraba audio yamutwaye amahera menshi. Aho ndashobora kwemeza yuko Alvin Smith adashobora kubiheba uko nyene. Ku ruhande rwa Melanin Boy nawe avuga ati je nanje nkamusubiza iyo ndirimbo hagarukana na ya ndirimbo yindi irimwo amajwi yanje ameze nabi, kandi iyo ndirimbo ikaja kuri YouTube irimwo amajwi nkajya izo bikoranye nonera izina izoba iri kwiranyerekana nabi, nerekana ishusho itameze neza yuko ndirimba kujya nyene kandi atari ko sanzwe ndirimbo. Nukuvuga rero kuri izo mpande zibiri biragoye. Solution yo haba nuko boja hamwe bakavuga ati muhungu indirimbo yantwaye amarameje. Ubundi nawe akavuga ati naje nkayisubizako kuri YouTube izo biri kuranyicira izina. Jembo nahubwo ukuntu vyosha bigenda nibaje hamwe bumvikane hama ayisubizeko irevre hazosubira ko indirimbo zibiri original nijya arimwo Melanin Boy hama baca bumvikana Alvin Smith acafuta ijya irimo Melanin Boy hapfume hasigara ijya ndirimbo original yonyene.
Nice man. Yo. Karirimbo nawe ngo ntikakugwa nabi. Ego. Yo. Karyoshe vraiment. Warababaye. Narababaye kubera karakazi karyoshe. Mugabo nta kundi ico nkuko yabivuze mugenzanje mbona umengo nivyo nyene bokora. None ko bari bicaye baragana kiriya gihe Alvin sabikigongwe Melanin boy gihe yamutohora amapine yiwe je nagira barabihejeje byose. Tune mtama bona twokora ikibasi kugenderimbe ko twayazi. Umva ntivyaheze. None bitaheze ko nubu deje urumva indirimbo yiwe yarayikonsoma amafaranga menshi aracayikeneye. Nuko hako kutamajambo cyangwa gutumunwa kuvuga ku ma live ko wandika ku ma statut kubiri nta kamaro byoshe. Habwo kizima nuko yo murondera kujya murondeye baravyumvikanaho bijya vya mbere kwa birahera nuko nubu yo murondera bakabiyaga bakabiheza ati none nokora iki hoba iki uko urabona ko hajya ibintu by'isi biragoye umva tubane neza n'abantu turekuranire urabibona ibintu nk'ivyo tu amurondera Melanin boy bayage nk'abagabo kandi bahuze Melanin amwumve Alvin amwumve hokogwa iki Melanin ngati jewe ndeshaka iki Alvin ndeshaka iki kugira bahurize ku kintu kimwe kandi nibona nigwana wangu yes ni Alvin Smith avuga yuko yagerageje kumusaba imbabazi ni Alvin Smith avuga yuko nimba hari ikindi kintu akeneye nimba ari amafaranga akeneye ambwire ndakimuhe maze ansubirize kindirimbo yanje kubundi nguvye yamusavye byose yabikoze Alvin Smith no kuvuga ngo ivyo Melanin boy byose yasavye Alvin Smith nta nakimwe atakoze yamusavye gufata video ariko arasaba ikigongwe Melanin boy Alvin Smith twese iyo video twarayibonye yarayisohoye yagiye ku ma Facebook yaragiye Alvin Smith avuga yuko yahamagaye n'abashinga ntahe Melanin boy burya kugira bishike hajya yahamagaye abashinga ntahe murabazi basanzwe baca urubanza kandi iyo bafashe urubanza ntibashobora kugenda urubanza bataruciye nibo baciye urwo rubanza ruvuga yuko ariho ayo mapine yongera indishyi y'akababaro ibyo byose yabikoze Alvin Smith niyo mpamvu Alvin Smith agarutse avuga ati jewe byose ibyo yasabye narabikoze aheza amezi 6 nanje indirimbo yaje none bimeze gute byaragenze gutyoye uba baraganiriye kucereke iyo ndirimbo umva deja abati aba irazanye amashinga nahe baraca bati musubiza amapine yanje indishyi y'akababaro uba byari ivyo iyo gafe Alvin amukuri none bo baraganiriye kucereke iyo ndirimbo yabo naho none wumva yuko ivyo bintu bamusavye ibintu bwa nawe bamutunganiriza mu iyo ndirimbo kuvuga ivyo byose yabikoze ariko iyo ndirimbo arayibura niyo mpamvu Alvin Smith yagarutse kandi akazi yacishijemo Alvin Smith aravuga ati sanzo menyereye ubutumwa bwinshi buca kuri Facebook amakomantere bugira niyo mpamvu nashimye tubicishe ngahanye kuri Twitter kuri TikTok kugira ngo nibije kuri Facebook ubundi ntiyashaka bica kuri Facebook ko yavuze neza ati abafana bo kuri Facebook yarabifatiye Melanin boy ngo no mustare ngo no mustare ka kantu nako nyine yagashizemo ngo no mustare wo kuri Facebook bona yuko bariko baragenda babishira mu ishavu ryinshi aravuga ati sinashatse kubisubira kuri Facebook kubera Melanin boy ni wa wundi naho uwo butamurenganije ikintu yanditse kuri Facebook akarere yaragafashe ico yanditse kuri Facebook bacakira uko nyene niyo mpamvu ntashatse ko bisubira guca kuri Facebook bice ngahanye hama nimba ntunganirizwe atantunganirije naho nzoce nanje menye ico nkora nuko bimeze ariko rero ubona yuko ndabizi yuko Melanin boy na Alvin Smith basanze bafise abafana benshi nashobora gutanga umurongo ku bantu bagera kuri 2 canke 3 bavuge mbega nifuza yuko vyogenda gute nabo kuri Facebook batubwire no kuri Facebook muze mutubwire wana yuko hari n'abatanguye kwandika ama commentaire 67310 tubwire mbega bigende gute tubwire Melanin boy agarukana iyo ndirimbo tubwire Alvin Smith agende gufutura urubuga rwa Melanin boy canke bigende gute we mwumva nko ruca gutura urubanza ko tubona yuko gwasubiye kuba rutoto allo ndakumva umeze neza sawa ndakeza ko nyongi muvugana yego cyane papa suje turi ko mwayumvise yego twayumvise hama
Melanin boy ntibamwumvise kweri ntabwo ari mu makosa utazavuga ntibamukuriye ibyombo nabi hama indirimbo yaruke nta ngorane ariko Melanin boy Alvin Smith avuga ati nambwira icyo asaba kugira indirimbo igaruke ndakimuhe maze ngarukanira indirimbo. Alvin Smith avuga ati Melanin boy nambwira icyo ansaba kugira ngarukanira indirimbo ndakimuhe maze angarukanira indirimbo. mu gihe bari barayononye indirimbo bononye amajwi yiwe ayifuta Amva bumvikana ijya ndirimbo bononye amajwi aca yifuta Alvin. Hama bagumiza hirya bwabo. Urumva namwe nyene murabifisemo uruhara ni mu mubwire Melanin boy bumvikana. Asante sana. Yashuje. Ariko je numva umengo uru rubanza nta nukundi kuntu umuntu yoruca. Katumva undi muntu nga. Allo? Allo? Oui. Ni sawa? Yego. Ninde tuvugana ari he? Derike Mukamenge. Wumvise ikiyago turiko? Nacyumvi. Wewe uvuga iki kuri? Melanin boy. Naye asubije ko yemera ibiganiro. Asubije ko iyo ndirimbo tuwakoze nawe. Agire bumvikane kuyumva akuremo ayo majwi. Hama ibintu bigene neza ururimo rwari rwaryoshe. Asante sana. Sawa. Ntibumvikane. Ubundi dukwicara hamwe kadushime abantu bari kuri Facebook babandanya batwandikira amakomantere ni menshi nka Shani Boy yavuze ati brother Alvin Smith abikoze gutyo ntaco hinduka iciza no kwicara bakabiyaga nkuko bayaza bagitangura gutegura irya projet atari uko ntibyakunda. Yego. Time on screen nawe yaje atubwira ati nukuri nibicare hamwe babihurize ko buriya nibicishe bugufi kuko muribuka ko uko bimeze ari vyisi. Sana Nzubahimana Fabrice nawe yaje atubwira ati and I need a boy never had more security. Ngiri kari mu ndirimbo. Melanin boy nibamwumvirize kabisa nawe niyo nyishu Ogenize. Twande tubashimira mwebwe muri kuri Facebook. Nuko bimeze bona yuko ikintu novuga nuko boraba bakumvikana ariko biranagoye kuko Alvin Smith wavuga ati yaranambrotse. Allo? Ni sawa? Ego ninde tuvugana ari he? Ndije y'ubanza. Ego bibanza muratwumva neza? Ijana kwijana. Tubwire. Yes, nuko bimeze bona yuko binagoye cyane ko bonavugana. Cyo gituma turiko turasaba abantu bariko baratwumviriza cyane cyane abafana ba Melanin boy. Ariko kandi tunasaba na Alvin Smith ndazi yuko kiganira ariko aracyumviriza. Cyane nimba atari karacyumviriza turaza kugerageza ukimuhariya kuri YouTube. Maze agaruka cyumvirize ana rero acha tubwira na Melanin boy turamu. Newe ndabizera ko no kutwumviriza bona yuko tuza kugerageza kubabwira batuti abafana basabye ibi. Tunasaba n'abantu bariko baratwumviriza mubonye post ya Melanin boy mubonye post ya Agiye Fernando ya Alvin Smith mugende mwandika ati nimumvikane na Alvin Smith indirimbo igaruke twese turiko dukorera umuziki w'u Burundi twese turiko tugwanira umuziki w'u Burundi maze ibintu bigende neza. Allo? Ego ni sawa. Mezele. Kuri turashima nde tuvugana ari he? Ndishari ngaha muri Rohero. Ndishara muri Rohero. Ego. Hama. Ati hama. Yego turakumva. Ati Melanin kweri narabufuniro bigenda naho tumufana kweri narabe ari musubitse. Hama kandi. Agenda ndasisi indirimbo kweri nakomanda basaya ko mwinjishiza ku radio. Ugiye kuri YouTube narayidugijiriko. Yitwa gute indirimbo? Yitwa Mutima izina naryo ni Rich Boy. Mutima. Rich Boy. Undi nyene ash wewe urakaze. Chiyo dukwakwa.
kandi nasheje ndoyibishuza no bisa mutayimvugiriye. Ubona yuko wayishize ko ku munsi w'ejo. Ndayibonye umutima by Rich Boy. Yego. Asante sana. Sawa rero sawa. Sawa sawa. Ubona rero yuko nako ndabivuga tugende dusabe bumvikane. Tugende dusabe bumvikane kabisa. Melanin yoroshe umutima no kuko indirimbo gushika no munsi Alvin Smith yabivuze yuko ni indirimbo yashizemo amafaranga menshi. Indirimbo ubona yuko yamugoye mu buryo ko yari ifise video audio byose. Melanin boy nibarabe bumvikane maze ibintu bigende neza maze dusubire tu vibing maze dusubire tu Alvin areka ibyo mikango yiwe ngo azashamugurira kumugurira YouTube nawe nyene zayo n'umunwa nawe nyene nareka ibintu byo gutera ubwoba kuko sivyiza nkuko byagenze ubwa mbere yaramutsoboreye amapine maze Alvin abantu waza ko bihombera mu nibarabe bumvikane kuko bakaguma bakoresha ama brother fair nibindi bizo shafu n'igyubaka no ashaka nuko yaga ariko kibazo kiri none bayaga gute kandi umva bana blokanye bon icyo gituma tuko tusaba abantu bariko baratwumviriza ubonye post ya Melanin boy genda wandike muri commentaire ati genda mumvikane na Alvin Smith. Ubonye post ya Alvin Smith genda wandike ati genda mumvikane na Melanin boy. Tugume tubasera tugume tu sito afana abafana murabizi yuko byose byavuye iwanyu aguma mubwira Alvin Smith ngo genda ngo fata nyene murabizi ko mwaguma mukokeza ubundi bashuka murashukana sha murabizi ni mwebwe mwabadugije igikenye kandi urabizi yuko indirimbo nimwe bwe muziraba indirimbo n'abafana baziraba hariya za Facebook ama partage ama commentaire ama followers n'ama subscribers nivyo abafana nico gituma namwe mufise uruhara bwo kubwira abaririmbyi abafana nibo ba boss abaririmbyi ko murumva yuko ibintu aho bigeze jesha uko namuzi Alvin Smith Abanye bicare batahura umuziki cyarico. Niyo mpamvu bavyise entertainment. Si ibintu by'imishwano, si ibintu byo kuvuga ngo nakagize ukunanje ngira uku. Ibintu ni kuryoherwa. Kandi haba mu rukundo kabisa. Nuko biba bimeze rero ubona yuko nkuru ya Alvin Smith na Melanin boy naho imeze nuko imeze uko bizogenda bibandanya byose tuzogenda tubibaha maze dushobore kugaruka tubaha ibintu bimeze neza. Kabisa nuko bimeze ubona yuko tuca twibandaniriza